by'ukuri kuba imyaka 13 Uburundi ku mwaka Uburundi bumaze imyaka 13 buhomba 20% by'itunga rusangi n'akamaramaza, twovuga yuko leta igiye kuvuga ko Vacanation Group idafise ubushobozi bwo kubaka kijya kibanza, kandi abene gihugu bari baramaze gushiramwo imitahe. Aho rero leta caduhamagara leta ngo hano itangazo ry'ishirahamwe Oricome mu ntumbero yo kwibuka imyaka 13 iheze isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igatokombera. Ishirahamwe Oricome ryipfuje kugira ico ishikirije. Mu gitondo cyo kuwa 27/2013 Abarundi na cane cane ababa mu gisagara ca Bujumbura bavyukiye mu nkuru y'umubabaro ibamenyesha ko isoko nkuru ya Bujumbura iriko irasha. Aho hari nk'isaha imwe y'igitondo. Isha ry'iyo soko yari nk'ikiza ku gihugu cyose guko yafatwa nk'umutima w'ubutunzi bw'igihugu. Iyi soko niyo yaha ibidandazwa ayandi masoko y'igihugu cyose, mbere nayo mu bihugu bihana imbibe n'igihugu cy'u Burundi. Abantu benshi barahaburiye ivyabo vyose, ibihumbi n'ibihumbi vy'ubuzi birahatakarira. Urunani rw'amashirahamwe aharanira ineza y'abakozi Kosibu rishikiriza ko abadandaza bashika ibihumbi baba ibihumbi 5 harimwo abadandaza ibihumbi 3,500 bakorera mw'iryo soko batakarije ibidandazwa vyabo mw'iyo soko, bongera bata ubuzi bwabo. Benshi muri bo bakaba barafashwe n'indwara zo mu mutwe, abandi basigara bifumbereje. Mu ntumbero yo gufasha abadandaza bari basizwe iheruheru n'uwo muriro, leta y'u Burundi yarubatse isoko yifata kibanza muri zone Ngagara, aho benshi bita kuri Kotebu. Ariko iyo soko ikaba itashoboye gutanga umwimbu ushimishije. Haraciye imyaka, uyu munsi haraciye imyaka 13. Aha twabamenyesha ko ibisigarira vy'iyo soko vyamaze imyaka yababa 12 bidakuwe mu kibanza carimwo iyo soko. Ibisa n'agahoberabunwa ku gihugu kimaze imyaka irenga 60 cikukiye. Cagiye gusukurwa mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga bikozwe n'ishirahamwe Vacanation Group. Ibintu vyari bitangaje kubona ikibanza kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura kimara imyaka nk'iyo kidasukuwe n'inkwirikizi zishobora gushikira abakorera imirimo yabo mu micungararo y'ico kibanza. Ishirahamwe Oricome ryo bibutsa ko ibikorwa vyo gusanura iryo soko vyagiye bihabwa amashirahamwe menshi kandi ahatandukanye. Aha twoshobora kugaruka kw'ishirahamwe bivugwa ko ryari iry'umugore w'umuambasaderi wo mu Bushinwa ryitwa Sino Africa Limited. Iryo rikaba ryari ryahawe ubwo bubasha mu mwaka wa 2014. Ishirahamwe Oricome rikaba ryaragize amatohoza atandukanye risanga vy'ukuri iryo shirahamwe ryari shirahamwe ry'amanyanga. Irindi shirahamwe ryakurikiye ryari shirahamwe ry'amabanke akorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ryitwa ABF.
ayo mashirahamwe yose abiri yahawe ico kibanza kugira ngo asubire kubakamwo isoko nkuru ya Bujumbura ntiyashoboye kugira ico akoze. Ishirahamwe Oricome rero rikibaza igituma amashirahamwe atandukanye yarahawe ico kibanza ngo ashobore kugisubiramwo acubake, ariko ayo mashirahamwe ntihagire ico ashobora gukora. Muri Nyandagaro 2024 ishirahamwe Ubaka Nation Group ryaragiranye amasezerano na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bw'inyubako yo gusubiramwo iryo soko, mbere n'ibikorwa vyo gusukura ikibanza carimwo isoko ya mbere bikaba vyaranguwe. Leta iherutse gushikiriza ko iryo shirahamwe ridafise uburyo bukwiye bwo gusanura iryo soko, ivyaciye intege abarundi batari bake, maze n'ishirahamwe Oricome ririmwo guko ryahavuye ryibaza ukuntu leta y'u Burundi ishobora guha isoko nk'iryo ishirahamwe ridafise itujuje ibikwiye kugira ngo rishobore kurangura imirimo ryajejwe. Umuhinga mu vy'ubutunzi nyakwigendera Bihute Donatien amenyesha ko isoko nkuru ya Bujumbura yaterera mu butunzi bwose bw'igihugu ku mwaka ibice 20% bimwe vyita PIB vy'ubutunzi bwose bw'igihugu ku mwaka. Mu kurangiza, ishirahamwe Oricome rirafise inyota yo kumenya igituma atamatohoza y'ubutungane yabaye ngo ashire ahabona icatumye isoko nkuru ya Bujumbura isha, mbere n'ayandi mashirahamwe atandukanye yo mu gihugu cyose yaciye akurikira. Mu gihe ubutungane budakoze ku vyaha bikomeye nk'ivyo, abanyagihugu bazokwama mu rujijo rwo kubura ico bafata n'ico bareka, ikiheza bikajana no guta icizere ku nzego. Kubw'ivyo vyose ishirahamwe Oricome risaba ibi bikurikira: ubwa mbere, gushinga ikigega co kugarukira kubagizweho ingaruka mbi n'ibiza. Ubwa kabiri, nuko amashirahamwe amasoko yose yo mu Burundi yoshigwa mu mashirahamwe y'ubwishingizi, bimwe bita mu gifaransa les maisons d'assurance, hanyuma bagahimiriza abadandaza bose kuja muri ayo mashirahamwe. Hanyuma ikindi ishirahamwe Oricome risaba nuko leta yogwiza vya biduga vyo kuzimya imiriro yiyadukije bikama biri hafi. Mwaraye mubonye ivyaraye bishitse ngaha kuri Kotebu, aho benshi bita Kumba, aho bavuga ko abadandaza benshi bahatakarije ibintu vyabo, maze bakavuga yuko amafaranga angana n'umuriyaridi yoba yaraye atikiye. Ubwo rukaba ari uruhombo rukomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, musanzwe muzi yuko gifise ibibazo by'ubutunzi. Ikindi nuko hobaho hoshigwaho umugwi w'ubuhinga wigenga wo kwiga ibijanye no kugwanya imiriro yiyadukiza mu Burundi, na cane cane mu masoko. Ikindi nuko hojaho umugwi wigenga wo kwiga ibijanye n'inkwirikizi zabaye ku bijanye ku muriro wahitanye ibintu vyinshi mw'isoko nkuru ya Bujumbura, n'icokorerwa ababuriye ibintu vyabo mw'iyo soko. Mwumvise yuko bari mu gahinda katagira uko kavugwa. Ikindi nuko leta yoha agaciro umwuga w'ubudandaji, kuko vyarabonetse yuko leta yari muri ico gihe, inzego zariho muri ico gihe
by'ukuri zititayeho cyane ikibazo cisha gisoko nkuru ya Bujumbura. Mwumva n'ubu yuko victime abantu bari bafisemwo ibintu ngaho gushika uno munsi atakira abakorerwa. Ikindi nuko leta yo kwihutisha ibikorwa byo gusubiramwo irya soko. Je twagomba tugaruke ngaha ku bintu bikomeye cyane by'ukuri. Kuba imyaka 13 Uburundi ku mwaka Uburundi bumaze imyaka 13 buhomba 20% by'itunga rusangi n'akamaramaza, twovuga yuko by'ukuri abarundi tutabeshanye boba barataye canke ugukunda igihugu kwabo kwaragabanutse, canke n'ivyo bariko n'ivyo turiko turarondera ngo tuteze imbere igihugu tutazi ivyo ari vyo. Kuko iki gisagara iki kibanza kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura co dufasha cane kuduza ubutunzi na cane mu gukwega ba mukerarugendo. Ikindi nuko abahoze mw'iyo soko nkuru ya Bujumbura boba mu bambere baronkamwo imitahe. Ikindi nuko ababuriye ibintu mw'isoko nkuru mu cyahoze ari isoko nkuru ya Bujumbura boba abambere mu baronka ibibanza mu gihe iryo soko ryosubira rikubakwa. Turazi yuko muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi abarundi bakunda kwikunda aho gushira imbere ingingo n'ubutungane kuri wose. Ikindi nuko twosaba yuko umugwi wakurikirana inyungu z'abajya badandaza bakora imirimo yabo mu isoko nkuru ya Bujumbura bo bandanya begera inzego mu ntumbero yo guharanira yuko abari bafise ibintu muri irya soko boba mu bambere bagira uruhara mu yubakwa ryayo. Rero banyakubahwa bamenyesha makuru, namwe mwese mwari mwitavye kino kiganiro, turabakengurukiye kuba mwashoboye kwitaba iri sango no kuba mwashoboye kutwumviriza. Tugasaba yuko namwebwe mwoterera cane kugira ngo ivy'igihugu ntibisubire kuza birononekara. Mukebure, twese dukebure, amashirahamwe yigenga kebure, imigambi kebure, yerekane tuje imbere twese, kuko dushobora kuba dutandukanye mu vyiyumviro mugabo twese ivyiyumviro bitandukanye bw'ivyiyumviro vyacu bibe ivyo bigire urunani rwo guteza imbere igihugu cacu. Murakoze. Iki kibanza cahawe imigwi myinshi kugira ngo icubake, mugabo nta cakozwe kugira ngo abenegihugu basubire bakivyaze umusaruro. Ariko ubu hakaba hibonekeza ibindi bibanza bindi biri impande bikikije ico kibanza kugira ngo ibindi bibanza vy'ubudandaji. Mw'ishirahamwe Orikome icambere co nuko turemeza yuko abarundi bagomba gukora ari benshi. Abarundi bagomba gukora ni benshi. Hanyuma kijya kibanza ni kibanza gikomeye, ni kibanza twovuga yuko giha ishusho ikomeye ku gihugu cacu cy'u Burundi. Rero kuba igihugu cosubiramwo kikubaka kijya kibanza ntaco vyotwara, ahubwo igihugu nyene nk'igihugu, kuko igihugu ni entreprise isumba yandi ma entreprise yose yo mu Burundi. Nico gituma mw'ishirahamwe Orikome tuvuga yuko ico kibanza umuntu ahabwa kijya kibanza kugira ngo agisubiremwo ntabe umuntu uwo ari we wese. Dusaba yuko uyo muntu yoba ari umuntu afise ubuhinga n'ubushobozi mu by'ubutunzi n'ubumenyi kugira ngo adukorere ikibanza, adukorere isoko ry'akarorero rizonatuma ibindi bibanza vyubatswe
impande bibura abakiriya kubera ko leta ishirahamwe nyamukuru entreprise twarandi ma entreprise yagize ikintu gikomeye kandi amatwi asumira nivyo muri leta bipfuza, ariko aho tugaruka nuko tubona bidahabwa abantu bafise ubushobozi, tukibaza ahubwo yuko mu vyatumye bijya kibanza kidindira harimwo abafise ubushobozi bwo gutanga izo mpusha ku bantu batandukanye, cyangwa bari bafise mu nshingano zabo kuza kurondera abafise ubushobozi bwo kubaka kijya kibanza, bariko barashira uburyo bwabo mu bijanye n'ubudandaji mu bibanza bihegereye, ugaca usanga ntibagomba yuko kijya kibanza cyo kubakwa guko bo bihomberamwo. Ariko rero murazi yuko mwishirahamwe Orikome twama tuhimiriza yuko abene gihugu bagomba kurutisha inyungu z'igihugu inyungu zabo. Rero n'ubu twotera akamo yuko kijya kibanza niwo mutima w'igihugu, kuva kera niko vyari bimeze, niwo mutima w'ubutunzi bw'igihugu. Rero n'ubu twagomba dusabe yuko leta yo iri imbere y'abene gihugu, yo entreprise nyamukuru y'igihugu ikore yubake riryo soko ribe ikibanza c'akarorero kugira ngo kibe iratiro ry'igihugu, igihugu giheshe rirya soko riheshe iteka ry'igihugu, guko birababaje kuba hagati mu gisagara harimwo umusaka nk'urya. Murakoze. Hanyuma ku kindi kibazo Ubaka leta igiye kuvuga ko Ubaka Group idafise ubushobozi bwo kubaka kijya kibanza, kandi abene gihugu bari baramaze gushiramwo imitahe. Aho rero leta caduhamagara leta ngo hano wewe waratwijeje uti uyu muntu namuhaye uburenganzira bwo kubaka bwo gukora iki gikorwa cyane. Leta twabene gihugu twayihaye byose, niyicereje amafaranga iratubwira ngo tuyongera ayandi kugira ngo ibintu bikore neza. Rero duca tugaruka kuri leta tuti uyu muntu twaramuhaye amafaranga, kandi ngarutse nibuka umushikiranganje w'ubutunzi mu yavuze yuko ayo mafaranga hariho ikigega arimo bayicita One Africa Fund, ni One Africa Fund. Rero ayo mafaranga bavuga ko ariho ari. Rero ni leta leta gukwikirana ayo mafaranga ahari, hanyuma inyungu z'umwene gihugu zubahirizwe. Ikindi nuko jewe aho mperereye, aho ngendera, abo tuganira, mu vy'ukuri abantu benshi baratanze amafaranga mugabo badasiguriwe, badatahura amafaranga cyagiye gukora n'ivyo bazoronkamwo mu gihe kijya kibanza cyo tunganya. Naha leta rero kugaruka kuko Ubaka Group ni nka Orikome, ni nka yandi mashirahamwe yose ari sous l'autorité ya leta. Nukuvuga leta nta muntu numwe yemerewe gukora ivyo bavuga ngo inda yigira mu gashamba. Leta ihari, nico gituma leta mu gihe bigoranye, leta rero iciza igatunganiriza abene gihugu. Rero novuga yuko leta yogerageza inyungu z'umwene gihugu zigakingirwa, ikanasigurira abene gihugu muri rusangi, na cyane bajye batanze amafaranga, uko n'amafaranga yabo akingiwe n'ico bazoheza bakaronka mu gihe ibikorwa byo gusubiramwo irya soko vyorangira. Murakoze. Subize iwanyu abanyamakuru, notre débat iri hasi, sinzi ko murabibona. Tukunda makuru kuvuga ivyabaye gusa, mugabo ntiduhamagara
abantu batandukanye kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku bibazo biba bitandukanye vy'igihugu. Turindira yuko baduhamagara abafise ivyo bavuga kugira ngo tuvuge. Mugabo natwe abanyamakuru nitugerageze gusokoramwo ivyiyumvira bene gihugu, kuko ni naho na leta n'amashirahamwe atandukanye ashobora kuronka ivyiyumviro kugira ngo ashobore gutora inyishu bibazo biba bitandukanye. Hanyuma kubijanye n'inyungu, kuba bene gihugu bari batanze amafaranga kugira ngo baronke inyungu, birumvikana. Jewe ivyo numvise ngaha mw'itangazo bivuga yuko ayo mafaranga ari muri banke Bankobu. Igisigaye no kumenya mbega ariyo mu buryo buki, ariyo mu buryo bwunguka canke ariyo mu bundi buryo, kuko ari uburyo bwinshi bwo kubika amafaranga. Mu gihe hoba harimwo ariyo mu buryo bwunguka, naho abene gihugu kwitunganya bagakurikirana inyungu zabo, hanyuma nihagera bakabwira leta ati yamara amafaranga yacu amaze y'imyaka 2, amaze y'umwaka umwe, Bankobu na leta ntimugomba kuduha amafaranga twabahaye, mugomba kuyaduhana n'inyungu. Ariko ivyo bisaba yuko abashizimwe amafaranga baba bafise aho bahurira, baba bafise ukuntu baganira kugira ngo bashobore gukurikirana inyungu zabo. Bitaruko si leta yego n'umwungere wa tweze adukurikiranira inyungu ngo birashobora gushikana naho nyene bikayicamwe ugasanga ntibikurikiranye. Mugabo nahabo bene gihugu ho kuja hamwe hanyuma agakurikirana inyungu zabo, amafaranga yabo, umutahe wabo no muzi baheze muri Bankobu.